Sasa kule hapa nitoe ambi kwanza. Sio na kumisi. Kule kwanza. Niko na Prince. Prince ananikumbuka. Unanikumbuka? Unanikumbuka? Niko na kunyangula na nini? Nipatie mabisui zangu nipatie. Hivi aweza kasa. Chukua sasa Prince. Nenda ukalisha kwa moto kwanza. Nataka niwapishe kwanza. Chukua sasa. Unapenda bisui? Gongo mwana wachagwaye aragwaye ndakira ivyari gukunda yuko ashobora kuvurirwa mu Burundi kuko bari bampaye ikiringo kuko akije imyaka 3 mwana wanje azopfuye cyangwa akaba pararize ariko Imana yaramfashije muri ivyo bihe byose hageze ikiringo bampaye amafaranga bansabye ndayafise. Umva ni byo gushimira Imana sinovuga ngo ngirente nkashimira n'abafashije arabitanze ku masengesho ku mafaranga bose Imana izo basubiza n'ifise uburyo bwo kubaha ikabaha byose byo bifuza ariko nka jewe bakoreye neza saba Imana ko bampera amagara meza bakaranirwa mu byabo. Sasa niko na Prince. Prince ananikumbuka. Unanikumbuka? Unanikumbuka? Niko na kunyangula na nini? Nipatie mabisui zangu nipatie. Hivi aweza kasa. Chukua sasa Prince. Nenda ukalisha kwa moto kwanza. Nataka niwapishe kwanza. Chukua sasa. Unapenda bisui? Hivi vyote ni vyako. Hivi vyote ni vyako. Tuweke sasa. Uko sawa lakini. Umeze neza. Wali ngumbu. Mambo. Nipe chance. Wewe utapanda kumoto. Leo ni siku ya Prince. Leo ni siku ya Prince, sio yako wewe. Uko bien lakini Prince. Umeze neza. Pishure. Pishure bigenda neza. Mwamuye Prince. Icharagucha kuya makuboni. Napenda mwisha kwa wewe umusi suwi wawe. Ochi. Leo sio siku yako. Mama, kila mtu na wake bau. Sogerei sasa. Prince no meze neza. Cyane. Nise nivyo nanda kufunguriza. Umasomo nabiwezaga wewe. Nigire kugira ibyo mvuga byumvikana. Ndi kumwe na Prince. Abakunzi ba Star TV rero jewe ndikirabira umuhungu wanje. Jewe ni mpamvu rero nje kuraba umuhungu wanje. Urabizi ko mwadufashije narasabye sakoci muradushigikira. Uyu mwana yaragwaye cyane. Aramaze kurira indege ese ndayurira. Sibyo Prince? Nturi indege. Bajye umunyenga wo mu ndege. Yaruriye indege kubera mu bakunzi ba Star TV mudukurikirana. Urazi ko namusaba ubufasha ndagwana kuri Star TV kugira ashobore kuja kuvugwa. Bamubwiye ati amezi 2 batamuvuje. Cyitaba Imana ariko Imana yarabikoze kuri Imana ihabwa icubahiro. Baraciye ubwenge mu ishuri vyatari. Urumva ko twagira tubure umwana ije ashobora kuba ikintu gikomeye cyane. Rero jewe ndirafata umwanya mbashimire. Bashimire cyane mwebwe mwatumye uno muhungu wanje abaho ubunyameze neza. Soko sawa Prince. Kandi naramutora karira mugabo urabona ubunye yabaye umusore kwishura arabitora. Rero buri muntu wese atanze cyabi kingorongoro byabijana yaba amajana 2 yaba amajana 5 ko biri kose. Ubu Prince arafise passport. Yarafashe urugendo rw'indege mama wiwe baruko nyene na wene mwarabafashije bararonka ivyangombwa bituma batarutse mu kirere barafata indege umwana aravurwa mu gihugu cy'Ubufaransa baragaruka. Urumva baragarutse urumva ko
ari byiza cyane ntibagomye urumva Prince babwira ati mwarakoze cyane kunshyigikira sivyo vuga ko nini mbona Kirundi bambie hivi asante sana kwa kunisaidia sema basi unasema kabreze kana ugo ya nuko rero nicyo nashaka kuvuga tugise urabona ko ari umuhungu ameze neza reka mande ndamumunyenga kwanza ndamumunye sasa tumupatie mama nakuwekee Tani nimzungurushi hapa. Mupelekee mama. Kale nyuma tene. Sini nzuri lakini hata kama. Tuko bwezi kustari. Ndio hari. Tuzini tunapasa nalo. Ramji. Tayari. Natangwe. Ya, rero bakunzi ba Star TV. Ubu ni mutanya wa Prince. Ana kwa akabeje. Akabeje. Pole, fitiri papa. So rero je ndi kwa ba Prince. Aho tari kumwe na Prince twaryohewe. Urabona Prince ngari ko ari amabishi. Mama we rero ngaha. Je navuze ati burya aha abantu bakoze ikintu gikomeye. Barabashimiye koko twaranabasenge bamwe twebwe na mama Prince tumwarakoze gushigikira umuhungu wiwe akavugwa wameze neza cyane yaragwaye nabi cyane si ibintu byavuri bana mu Burundi so twarabashimiye mu kubasengera ariko navuze ati jereka ndashike ndabe Prince kwakomeye muzave mwibaza ati byabaye ntacyo byamaze ubone ko ari cyo byamaze rero mama we ngo agira icyavuze kumbure ku byabaye kumbura nabashimira jambo ni giye iwe umeze neza kwanza ndashimira naona zidi kwa mzuri sana afanya Umunezero Prince wanjye kwa chugenge kwishuri yego cyane bimeze gute rero ndashimira Imana bandanye heza gira Ibuse hasi bimeze gute rero ndashimiye kuri kwanza baramutse assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh abo tudasangiye ukwemera namwe amahoro y'Imana bari namwe abanifuje kurehwa mwebwe nuko mwafashije ngo umwana wanje agwaye aragwaye indwara idakira ntibyari gukunda yuko ashobora kuvurirwa mu Burundi kuko bari bampaye ikiringo kuko akwiza imyaka 3 umwana wanje azapfuye cyangwa akaba pararize ariko Imana yaramfashije muri ivyo bihe byose hageze ikiringo bampaye amafaranga bansabye ndayafise umva ni byo gushimira Imana sinovuga ngo ngirente nkashimira n'abafashije arabitanze ku masengesho ku mafaranga bose Imana izo basubiza n'ifise uburyo bwo kubaha ikabaha byose byo bifuza ariko nka jewe bakoreye neza saba Imana ko bampera amagara meza bakaranirwa mu byabo babo
ndetse ikazobaha n'iherezo ryiza n'ukuri yani nararyohewe n'ubu Sha ndabona n'uracaryohewe. kubona nangagura na Star Boy n'ibintu biryoshye. Jemba nibereye aho nyene uri ku mutima. Ndaryohewe kuko ndiko ndamuraba kwishuri. Waraciye ubwenge kwishuri. Prince, kwishuri ase unabiweza sana? Unatoka wangapi? Arashobora kuba wa gatatu cyangwa wa kabiri agacaronka 80 konje guco. Kumbe ko naki. Araronka amanota meza. Prince, ukitoka wa kwanza hivi sikakwambia ndakuleteaga nini? Unapenda kitu gani? Niambie, ukitoka wa kwanza niambie chenye unataka nikuletee. Ndio chenye ndakuletee. Chagua. Ukitoka wa kwanza lakini Karango. Unataka? Gikarango. Gikarango tu. Chagua kitu kizuri chenye unapenda. Chenye unapenda. Hata kijue ni sawa nini, chochote kile unapenda wewe. Haupendagi vijue? Haupendagi siva. Akuletea kama gipopi. Unapenda nini? Amechagua gikarango. Mimi ndakuletea gikarango, si ndio? Ndakuletea. So reka tubashimire kubera bakoze vyiza. Yego nukuri kandi babandanye bagumana uwo mutima w'urukundo. Bazi bashigikire n'abandi. Bitange n'abandi bafise ingorane zitandukanye kuko mbona hari ibibazo bitandukanye muri iyi si. Babandanye babafata mu mugongo. Nuko nanje banshigikiye batanzi ntabazi bakitanga n'umutima wabo w'urukundo. Imana nukuri zo basubiriza aho bakuye. Baronka ivyo babika n'ivyo batanga. Ndetse Mana nukuri Imana izo bampera imigisha itagabanije. Kabisa. So Jenny baza ko kwagiste kubashimira aho twari twabashimiye kuva kera. Mugana uko ntari bwabishire kuri Star TV mugana avuze ati no musireka ndabishire ko nagiye kuraba umuhungu wanje. Bani habwe icyubahiro ama nawe heza gigwe. Amen. Jenzo kumanza kuraba urazi ni famille zo kumanaje. Aragariga kwari kwishuri ahantu nyene kigurumva turamurihira. Kabisa. Ku mwaka turi ha 30. Yo. Mungu wanje. Cyangera nagusiki. So abakunzi ba Star TV rero twari dusuye gutembera ubu ni mutonya wiwe, mutonya wa Prince. Sava? Umeze neza? Yes, reka ndabashimire. Turi mu Buyenzi. Unawe bamwita Dogobi. Nawe niwe yari yamperekeje. Niwe wadufasha amasanamu. Ningendesha ngijya. Turi mu Buyenzi, abantu bakumbe mu Buyenzi murahabona. No turi. Imana baheza gire.